Shalom shalom bakunzi ba Holy Canaan TV turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu tubakaze kandi kwino mbonesha kure dushimiye abana natwe dushimiye babasha gusangiza abandi buno butumwa turabipfuriza impera nziza z'umwaka wa 2024 ababanye natwe muno mwaka turabashimiye cyane dushimiye nawe ari ubwa mbere kwino mbonesha kure tuguhakaze mu izina rya Kristo Yesu hari hakiri ikibanza cyawe ariyo mpamvu wisanzura ukomeze kubana natwe turabizuzunguka byinshi uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana mukunda kubona kenshi kwino mbonesha kure turamuramukije mu izina rya Yesu muraho yego turaho turashima Imana namwe n'amahoro natwe n'amahoro amakuru y'iminsi myinshi mwe ni sawa ndashima Imana n'ukuri nawe ndizera ko ari sawa cyane iyo ndakubona umeze neza nanje bari sawa cyane asha n'ukuri nanje nuko n'ukuri kukubona utwenga unezerewe nanje n'umunezero wanje ramutse abadukurikira dutangure bakunzi ba Holy Canaan TV n'ukuri ndanezerewe cyane gose gusubira kubana namwe nkuko mwene data bivuze mwarakoze cyane kubana natwe umwaka wose abakurikiranye ibiganiro byacu abaduteye intege bakatwakura bakatubwira ati komera Imana iguhezagire ibyo uri kurakora biradufasha umenye ngo hari ikintu gikomeye wakoze mu mutima wanje kandi byatumye ngira inkomezi muri iyizi hariho benshi bampamagara bambwira Imana ibahezagire hama bituma umuntu aronka inkomezi zo kubandanya kuko avuga ati hari ico ibyo dukuriko turakora hari ico biriko birakora mu bugingo bw'abantu rero mwarakoze ndabakunda cyane Imana ibampezagirire amen tubahaye ikaze kandi mu izina rya Yesu yego rakoze ariko ni kwakirana dutangura ni umuco mwiza dufise hano kwino mbonesha kure turasenga twagira mu dushe mu biganza by'Imana n'umunsi sije senga uri mwiza data kandi ugira neza mwizigirwa ndagushimira kubona waraduhaye icano tuganirira ko ubutumwa bwiza bwafashije imitima ya benshi bakadutera n'intege batubwira ko ibiganiro bica kuri nombonesha kure birabafasha rero mwami Imana turagushimira ku byakoretse byose muri uyu mwaka wa 2024 kandi tukwiteze ko n'ibindi byiza byinshi tuzobona mu myaka ikurikira ko tuzi neza ko iki n'igikorwa c'Imana si igikorwa c'umuntu ariko n'igikorwa cawe Mana rero ndasenze ngo niki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira na bene data reka kibinyungu gifashe imitima myinshi n'ukuri Mana atari wewe utumye amajambo tuvuga agira ubushobozi twebwe nta kintu twovuga ngo kigira ikimaze ariko ndasaba mpwemu yera umufasha mwiza twahawe mpwemu yera unkoreshe kandi ukorere n'abana b'Imana bazokumva kino kiganiro kibabera ikimazi kuko nta jambo ryawe na rimwe riza ngo reke gukora icyo bategetse ko rikora rero ndasenze ngo urishigikire uriherekeze kugira ngo rigire ubushobozi bwo gukiza no gutabara imitima myinshi urakoze icyubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko byumvise amen abantu badukurikiye bafite amatsiko yo kumva ikintu umunsi mwaduteguriye tugiye kuganira ku kintu cyitwa ubwenge iyo bavuze ubwenge mwumva iki iyo bavuze ubwenge je numva ari ubwenge bw'Imana kuko hariho abantu benshi bakunda kubyitiranya bakitiranya ubwenge n'ubumenyi hariho ubumenyi by'ukuri abantu bazi ma science bazi ibintu bikomeye ariko ugasanga nta bwenge bagira rero hagati y'ubwenge n'ubumenyi hari itandukaniro rinini ubwenge n'ubwenge buva ku Mana ubwenge ni kumenya neza icyo Imana ivuga icyo Imana ikugombako ubwo nibwo bwenge kandi Imana ivuga kuri domene zose z'ubuzima bw'umuntu Imana iravuga ku ikintu rero umuntu azi ubwo bwenge bw'Imana umuhigo mu bintu Salomo umuhungu wa Dawidi yakoze mbere yari yarabwiye Imana ati Imana ndakwingiza ubwenge kugira ngo mbashe gucira imanza abantu b'Abisirayeli Imana yamubwira ngo kusavye ubwenge ndaguhaye n'ikintu utasavye nzoguha kuramba n'ubutunzi n'ibindi bitandukanye mbega ubu bwenge gute umuntu ashobora kugera igihe akavuga ati by'ukuri ndafise ubumenyi ariko numva nkeneye ubwenge urazi
ubwenge nibwo bugutuma n'ubumenyi ufise bukugirira ikimazi kandi bukagirira ikimazi n'abandi kuko hariho abantu bafise ubumenyi ataco bumazi budashobora kugirira ikimazi ubwiwe budashobora no kugirira ikimazi n'abiwe budashobora kugirira n'ikimazi isi ariko umuntu afise ubwenge bw'Imana akagira n'ubumenyi ni igitangaza akoreshwa ibitangaza afasha isi arifasha ni ibintu no kwifuriza umuntu wese kugira ubwenge bw'Imana ukagira n'ubumenyi ukoreshwa ibidasanzwe ego iyo dusomye mu migani igice ca gatatu kumanuka ahantu reka ndahagusomere igice cya gatatu duhere ku murongo w'13 mu migani dushikane ku murongo w'18 haravuga ngo harahiriwe umuntu yironkera ubwenge umvise ngo harahiriwe umuntu yironkera ubwenge ntibavuze ngo harahiriwe umuntu yironkera ubumenyi kuko ubumenyi byariho abantu murabona bafise ubumenyi barutwa n'utabugira ugasanga ashitse imbere y'igipapuro ariko arandika cyangwa imbere ya ordinateur ariko arandika iby'ubwenge iby'ubumenyi ugasanga ni kimeneke ariko ugasanga n'umuntu adashobora kuorganiza ubuzima bwiwe adashaka kuorganiza ubuzima bw'umuryango wiwe umva niyo adafise ako kazi ariko arakora abo muboregwa abo muderenka aba adeprima presque kandi ubumenyi aramufise ariko yabuze bwa bwenge rero ngo arahiriwe umuntu afise ubwo bwenge bw'Imana ariko tukiri ngaho mbega wa muntu nawe ashobora kuvuga igifaransa ciza akavuga discours nziza abantu bakamutangarira ariko afise utwo tuntu heje kuvuga ariko akaba afise ubwenge bwo gushobora kunyegeza utwo tuntu tutari twiza tuvuge ko ari umunyabwenge oya si umunyabwenge kuko reka ndakubwire Thierry naho woraramo ntushobora guhisha ingeso umva wayihusha uyu munsi neje mbwa hirya yeje kaboneka ntibikunda kushobora guhisha ingeso biragoye kuko ikintu gituma unesha ingeso ni bwa bwenge bw'Imana bukwigisha ko ari ushira iyo ngeso akayiguhindurira mugabe igihe atabwo bwenge bw'Imana ufise bukubwira ngo iyi ngeso ko yananiye mbega ninde yo yinkiza ubwenge bw'Imana burakubwira ngo upfuka musenga ubwire Kristo imitwaro yakunaniye ingeso yakunaniye araguha inkomezi zikwinesha rero abantu kenshi bafise ubumenyi n'iby'Imana ntibavyemera ntibavyemera kandi nawe ntushobora kwikiza ega kandi ibintu by'Imana muri science kenshi ntibikwigwamo hago babona umenga hariho akantu k'incenga kari muri wewe iri kuravuga ibintu by'Imana kandi niho ibanga rikomeye riri reka dukomeze wumve ngo harahiriwe umuntu yironkera ubwenge n'umuntu aronse ugutahura urumva umuntu atahura akamenya ngo ibi bintu mbega ndabikora ryari mbega ibi ntabikora gutya bigenda gute akamenya gushira ku munzani igikorwa cyose agiye gukora karaba mbega ikintu kimaze nza gukura muri ibi niki mbega ibiza gupfa bingana gute muri ibi bintu aramenya gutahura ibintu akamenya kubishira ku munzani ivyo rero udafise ubwenge bw'Imana urahuruduka ubona ko ibintu byose uvyemerewe mugabo umuntu afise ubwenge bw'Imana byose ntavyemerewe haleluya amen ku murongo w'14 haravuga ngo kuko inyungu zabwo ziruta izifeza urumva inyungu z'ubwenge ngo ziruta ubutunzi bwose bwo mu isi ifeza urumva ngo kandi ibyo bwunguka biruta izahabu zikuwemwo imyanda ibintu duha agaciro n'amaminere y'inzahabu amadiyama ibiki ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umuntu afise ubwenge bw'Imana ngo buraruta ibyo byose ko wagira ubutunzi bwose bwo mu isi kandi zurabe kenshi abatunzi bo mu isi Thierry batagira ubwenge bw'Imana nibi byabo byanse uzosanga afise abahabara gauche à droite uzosanga ari mboregwa uzosanga ari wakora amakosa menshi kubera bwa butunzi bumukoresha amakosa menshi
ariko igihe abufise akacagira n'ubwenge bw'Imana amen amenya gukora ibintu byose akabishurira ku rutonde akamenya gukora ikintu cyose mu mwanya wacu kubera afise iki afise ubwenge bw'Imana haleluya amen akamenya ikibanza umugore afise akamenya ikibanza umwana afise akamenya ngene abaproteja akamenya ivyo akwiye gutanga gusohora n'ivyo akwiye gusohora akamenya kugisha inama bubakanye kuko hari abatunzi benshi usanga n'ubutunzi bw'umuryango utabuzi je nigeze kumva umuntu yari atunze ngaho muri iki gihugu cy'u Burundi afise ubutunzi bwinshi pe mugabo umwana ntiyaraza aho buri umugore ntiyaraza aho buri yari afise abahabara yaragize ikibazo agira Alzheimer naragize Alzheimer ku bwenge buhera bya bindi bica babimenya gute amakonti afise bamenya gute abafite amadeni bayamenya gute imbura bwenge ivyabo biribwa n'ibisiga nico gituma ijambo rivuze ngo kuko inyungu zabwo ziruta izifeza kandi ibyo bwunguka biruta inzahabu zikubomwa imyanda bisigura ngo ubutunzi bwose wogira udafise ubwenge bw'Imana ni zero y'umuzinga ni zero y'umuzinga ngo burusha igiciro utubuye tw'igiciro twitwa marijani kandi mu bihimbara byose nta kintu gihwanye nabwo ariko urumva bavuze ibintu by'agaciro utu tubuye turazimbye gose twitwa marijani turazimbye urumva bisigura ngo ubutunzi bwose we wanabivuze Salomo yasabye Imana ikogwako Salomo ajya gusenga abwira Imana ati Mana ndakwinginze Imana yamubwiye ati saba ico ugomba ati je ikintu nkeneye ubwenge bwawe ati kugira ngo iri hanga umpaye kurongora zenda rirongore neza Imana ikogwa ku mutima iravuga ati Salomo ntarusha mbwira ngo ndamukura basi bamukikuje imbere Salomo ntarusha nsaba ngo ndamuhe kuba rurangirana ansabye ubwenge ati uranejereje ati sindaguha ibyo gusa iyo ufise ubwenge Imana iraguhezagira amen iraguhezagira kuko n'ibyo ufise umenya kubigwiza umenya kubibungabunga ariko iyo utagira ubwenge urabisesagura urabisesagura urumva ngo kuramba kuri mu kuboko kwabwo kw'iburyo wumvise kuramba abantu bafise ubwenge kenshi bararamba uti gute bararamba kubera bamenya ega hagiye nitagira ubwenge ntumenya n'ingene ufungura neza numenye no kwibungabunga hari abantu barara bagenda amajoro hari abantu banywa ibintu bibiyica kandi babibona kubera kubura ubwenge hari abantu bakora ibintu birenze ibyo umuntu muzima akora kubera ubutunzi bafise noneho umuntu baza ko ashaka kuramba biragoye ariko umuntu afise ubwenge wumvise ngo ukuramba kuri mu kuboko kwabwo kw'iburyo umuntu afise ubwenge amenya kumenya ati ifoko ngira check up sport ifoko ngira sport ifoko mfungura ibintu hari imyaka ntashobora kurya ibi n'ibi hari imyaka ntashobora guterama amasaha arenze ubwenge buraguha kumenya kujera ubuzima bwawe neza bigatuma uramba kuko kenshi abantu turigabaniriza ubuzima harabirwa basamba nukagwara sida hari n'ibindi bigwara hari n'abazimu wandura uri muri ibyo bintu ibyo byose ntibishobora gutuma ubaho ngo urambe abandi ugasanga bagwaye ibidiyabete kubera ibiyoga abandi bagwaye amagute kubera inyama byinshi kubera iki ntumenya gukora ibintu ku rutonde urumva rero umuntu asa ubwenge amenya ingene yifata ngo mu kubamfu kwabwo harimo ubutunzi n'icubahiro hariho umuntu yafise amahera ayajya kuyamara kubera kubura ubwenge mugabo umuntu w'ubwenge aravuga ati ko Imana impezagiye aya mahera impaye
ubu butunzi mpaye mbega nubugwiza gute, ariko hari uwundi atavuga ati besha nubukonsoma gute, icyo atashoboye kwiha, uwo atashoboye kuronka, tiko mfise amahera ubu ndashaka kumugura akaduga ndamuronka, ndashaka gukora iki niki, ndashaka kujyana nana, ndashaka kugira urumva, kubera ubuze ubwenge. Ariko umunyabwenge amenya kugwiza ivyo aronse, kandi bituma ugira iki, iyo umuntu yiyubaha ugira icubahiro, abantu barakubaha. Uwo umuhanuzwa jambo bakeneye umushinga nta cyangwa bakeneye umupfasoni, baravuga ati ni waronka ijambo rivuye muri naka, ni iry'umupfasoni, ni iry'umushinga ntahe, ni iry'umuntu muzima. Urumva ngo kandi inzira zabwo zose ni iz'amahoro. Umunyabwenge ntakwega intambara, umunyabwenge yanka intambara, umunyabwenge akunda amahoro, kuko arazi ko bujya mu ntambara, umuntu yari mu ntambara agira amastress menshi, kandi stress itera ingwara. Ariko igihe ufise ubwenge wirinda ikintu cyose gituma uja mu ruhagarara, kuko iyo ugiye mu ruhagarara egare ko hari ikintu kiko kidatakara mu magara yawe. Uriko uravyumva? Donc rero umunyabwenge arahiriwe. Ngo amayira yabwo n'amayira y'igikundiro. Umunyabwenge ntacyamutunjiye. Umunyabwenge ntavuga ngo reka nkore ibi kubera nakatambona. Umunyabwenge aravuga ati iki sindagikora kuko ni kibi, iki ntigihimbara Imana, kandi kikintesha agaciro. Uriko uravyumva? Mugabe ikijuju kivuga ati sha ko nakatambona nta wunzi, ndakora ibyo ngomba byose. Ariko umunyabwenge avuga ngo ijisho ry'Imana rirambona aho ndi hose. Haleluya. Kandi inzira zabwo zose ni iz'amahoro. Ngo bubera igiti cy'ubugingo ababucakira. Wumvise? Bubera igiti cy'ubugingo, kuko umunyabwenge uzi ubwenge bw'Imana aharanira kuzora ijuru. Ndaharanira gusa ibyo ngaha mu isi, kuko ibyo mu isi arazi ko bihera, ariko ibidahera ni hariya mu ijuru ku Mana. Rero umuntu afise ubwenge amenya aho abitse ubutunzi bwiwe, kuko azowusangayo. Haleluya. Ngo harahiriwe umuntu wese abwumirako, akavuga ati ubwenge sindabutakaza ndabwumirako. Kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo batagira ubwenge babusabe. Umuntu wese atagira ubwenge abusabe, Imana irabutanga. Haleluya. Ngo uhoraho yashirishije isi ubwenge, gutahura niko yagumishije ijuru. Aha naharenze, ariko ntaco. N'Imana ibyo yakoze byose bikoresheje ubwenge. Rero natwe nk'abana b'Imana, ibyo dukora byose dukwiye kubikoreshwa n'ubwenge. Kandi n'ijambo ry'Imana rirabitubwira mu migani ngo n'urugo no kubaka, urugo gubakwa n'ubwenge, kurera n'ubwenge, umubano n'ubwenge, gukora akazi n'ubwenge, ikintu cyose n'ubwenge. Nakubwiye nti ubumenyi ushobora kuba ufise mugabo bukagupfako. Ndaza abantu benshi, umva benshi bazi ubwenge pe, ariko baraba inyifato yabo kabona barutwa n'abatigeze baja mu ishuri. Sinzi yuko nshoboye kukwishura. Mubivuze neza cyane. Twoja mu madomene menshi, ariko mu nkunde tugaruke kuri domene nka zibiri. Turavuga mu kazi, twongeye tuvuge no mu rugo. Duhereye mu kazi, abantu benshi barafise akantu kavuga ngo naka tusezeranye, kontra yanje ivuga yuko dukora gushika 11:00, ku buryo 11:00 zigeze ahubwo batevye kuzosaha zahetevye kugera. Mbega ubwenge bushobora gute gufasha umuntu mu kazi ku buryo ako kazi igihe azogera igihe cyo kugasezera azogasezera bakimukeneye? Urazi umuntu by'ukuri azi ubwenge akora araba amasaha, ariko akora araba umusaruro. Uriko uravyumva? Ubwenge ntakora amasaha, akora araba umusaruro uva muri ako kazi ariko arakora. Kandi uyo muntu araba umusaruro ahimbara umutima wa shebuja. Ahimbara umutima wa shebuja ku buryo shebuja niyo mubwiye atakaze ngira ndakavemo, ahubwo amwongera umushahara yiruka.
ntiyigera yiruka, ntakorera ijisho, ntakorera isaha, ntakorera gushima, ariko arakora kuko abwirizwa gukora kugira ngo igikorwa gitere imbere. Rero umuntu w'ubwenge ntaraba amasaha, ashobora no gutaha amasaha akuze, ashobora no gutaha kare, mugabo naho shebuja mubona atashe kare aravuga ati ibyo ari byo byose ndazi ko ibyo yabizokorera yabirangije. Nguyo rero umukozi ahimbara umutima wa shebuja kandi agahimbara n'Imana. Ego cyane cyane mu kazi harakora ikintu cy'ubwizigirwa, kandi nibaza ko ari kimwe mu vyamwa vyamwemuyera, kandi mwemuyera agendana n'ubwenge. Umuntu w'umunyabwenge ni gute ashobora kurinda izi ndangagaciro canke izi valeur ziri mu ubwenge? Ngene ashobora kuzirinda nakivuze mbere, umuntu afise ubwenge aratinya Imana, kuko hariho abantu je benshi ushobora no kubona akakubwira ngo jewe kazima ntafashwe, ariko hakaba n'uwundi muntu akubwira ati jewe nta kintu na kimwe nshobora gukora kitajyanye n'itegeko, kuko nzi neza yuko Imana ivyanka. Imana ivyanka, kandi igihe uri kurakora ufite izo ndangagaciro zo gutinya ijisho ry'Imana, n'umukoresha wawe aranezerwa kuko umukorera neza, ntumwiba, arakwizera. Hari umuntu yigeze kunshingira intahe ngo yabaye, hari igihugu kimwe sishaka no kukivuga kuko ngerayo abyumva, abacuruzi ngo bakarungika amahera akabagurira neza kimwe ku kindi, nta n'ifaranga na rimwe akuyeko. Hama haza uwundi w'umutunzi vrema ngo atangura kwidoga atako jewe ati nabo tuvukana ndabatuma bankorera ibintu itabaho, ngo baramwara tumva reka tukurangira umwana araho, ati twego turamwishinze, ngo aramugirira neza nta n'ifaranga yakuyemo, gushika naho ngo yashaka no kumurikira nka miliyari amugurira ibintu. Kubera iki? Kubera yatinye akavuga ati sinshobora kwiba. Urumva ko ari ubwenge bukomeye. Uyo muntu umenya hageze uyu munsi ageze kure cyane, kuko uyo muntu yaravuze ati jewe ni umutunzi pe, ati barafatanye ahaja ni habari, kandi agenda amahanga pe, asa ama business ateye ubwoba, bari kumwe. Kubera iki? Ubwenge, ubwizigirwa. Iyo uri umwizigirwa amenya ko uba ufise agaciro gateye ubwoba, ku buryo abantu bose bagukunda, abantu bakugwanira, kandi ntacyo umuntu atogukorera azi neza yuko nawe umukorera neza. Rero nukuri umuntu wese numuhanura kuba umwizigirwa, kuko kuba umwizigirwa bikubera inyungu wewe ubwa mbere, wewe ubwizigirwa bwawe bukubera inyungu wewe, kandi bukabera inyungu na societe. Rero ubwizigirwa burakenewe cyane ko ubwizigirwa bwatewe nuko umuntu afise ubwenge butangwa n'Imana. Umwanditsi umwe yaravuze ngo ubwenge ni kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, ukabikora nk'uko yabishaka ko bikora. Tugere mu rugo. Mu rugo kunyifato z'abantu bagize urugo, yabo mukenyezi, yabo mushinga nta yaba n'abana bagize urugo, mbere n'abandi baba bari mu rugo, birasaba ko haba harimo ubwenge. Dusuye inyuma abantu bavuze ngo n'urugo rwubakwa n'ubwenge. Ngo tubarire ukuntu urugo rushobora kubakwa n'ubwenge, cyangwa ubwenge ukuntu buza kubaka urugo. Urazi igituma urugo rwubakwa n'ubwenge? Icyambere utangura kumenya igituma urugo rujemo. Kuko hari abantu bajya mu rugo batazi n'igituma barugiyemo, bagiye gukina filime, bazi ko ari filime y'igihinde, kuryoherwa, mbaye umugore mbaye umugabo, mugasi ivyo birenze ivyo. Urugo n'umugambi w'Imana, ni projet y'Imana, kandi rero Imana ntivuga ngo ureshurwa muri ivyo bintu. Oya, rero igihe wowe ugenda uvuga uti ngiye gukora igikorwa c'Imana muri rujya rugo Imana impaye, ubyanjanje wako si kuvuga ngo uzosanga byose byera. Eka harimo ivyirabura byinshi, kuwo muhuye ntimuba mwarezwe hamwe, uwo mubwiye kubakana
afise caractère, afise temperament yiwe, afise ibikomere vyiwe, afise arafise amateka yiwabo, nawe urafise ayiwanyu. Rero ntuce uvuga ngo vyose uzosanga biri byera derere. Umugabo umuntu w'ubwenge amenya kubijera, amenya kumenya intege nke z'uwo abantu. Muri izo ntege nke ziwe akamenya ingene amusengera, akamenya ingene amwengenga, akamenya ingene amuzana buhoro buhoro gushika amushikana ahantu bashobora kumvikana. Uyu munsi abantu birabananira, biriko birabananira kubera asanga umwe wa muntu yamufiyansa igasiwe nawe undi agasanga umwe yafiyansa siwe. Kare yavuga buhoro buhoro mademoiselle, none bavuga ati hewe yifashe mu mafyinga. Uwundi yamutelefona 3 4 5 ku munsi, direza atamutelefone yatana na bonsoir, avuga ati uyu ni wa wundi basohoka ngira nka 3 fois ou 4 fois la semaine, ukwezi amezi abiri arahera atanamubwira ati ni gute. Donc agasanga hari utugeso canke uwundi ndazi sinzi hari tuntu twinshi. Mugabo umunyabwenge avuga ati ibyo aribyo byose uyu muntu arafise uko Imana yamuremye, nanjye ndafise uko Imana yandemye. Rero twige guhuza buhoro buhoro, ibyo birafata igihe ntibikorwa umusuma. Ibyo bibwirwa n'ubwenge bw'Imana, bwirwa na bwa bwenge. Kandi ikindi ibwenge bugufasha umenya inshingano zawe. Umugore afise icyo Imana imusaba nk'umugore, atabwenge bw'Imana ufise ntabyo umenya. Mugabo urazi ko umugore ateza kubaha umugabo wiwe, n'icyo Imana imusaba. Umugabo arazi yuko afise itegeko ryo gukunda, nk'uko Kristo yagize iki, yakunze ishengero. Mbega ishengero rikunze ari ryiza. None umugore uzomukunda kubera ari umweranda, kubera byose bimeze neza? Oya, uramukunda n'izo ntege nke kuzifuka, kiga kuzikosora buhoro buhoro, kiga kumujyana buke bukamutunganya, ukamufasha hajya adashoboye. Ijambo ry'Imana rikwigisha ko umwana atari wawe. Umwana ni ingabire uhawe n'Imana, kandi ingabire Imana izokubaza. Uteza gufata neza, uteza kurera mu rukundo rw'Imana. Donc hari byinshi. Ubwenge bw'Imana nibwo bukubwira ko umukozi atari igikoresho cyo gusuzugura, uteza kumukoresha neza. Ubwenge nibwo bukubwira ko umuvyeyi ari wo kubahwa, kizira kumuhangara. No mu ntege nke ziwe hari Imana gusa. Ubwenge bw'Imana ni igitangaza, detaye y'ubuzima bwose. Ubwenge bw'Imana nibwo bukwigisha ko udakwiza guhisha ikintu na kimwe uwo mubana, sera gukorera hamwe. Ubwenge nibwo bukubwira yuko uteza kumenya ururimi umugabo wawe yumva cyangwa umugore wawe yumva kugira ngo agume mu munezero. Umva ni byinshi. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Rero ibyo byose igihe utabimenya, urugo rurashaka gusambuka, kandi rutari gusambuka. Ni ukuri ndasaba Imana Data rugira byose wifasha abantu, cyane cyane ingo nto. Imana izifashe ingo zicubakwa, zicubakwa. Ubanze mwigishwe, ubanze mufukame musenge, muve icyo Imana ivuga. Mbwa kwihutira gusambura si solution. Ntaru umva hine ndababwira, hari aho twiyumvira burya alliance ntiva. Alliance ntiva. Imana izi urugo urumwe ntizizibiri, kiretse warapfakaye. Ariko urashaka kumbwira uti uri kurabivuga none nosambura ngifise umwaka umwe kandi atari je byavuye ko. None wumva nukuri nanje haraho binyubera, nkabona ko bigoye. Ari naco gituma abantu bakwiye kwinjira mu bintu bazi neza, babanje gufuka mu bagasenga akabaza Imana kuyu ari we. Mbwa wamaze kubijamwo, Imana ishira kwikasha.
kuko ni ngo abo mfatanije nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubatandukanya. None wumva gashaho umuntu abatandukana arinde kandi ijambo ry'Imana ariko rivuga ninde ashaka kubatandukanya? Ntawe. Rero nicyo gituma Imana ufasha abantu bawe mu kubyinjiramo ntibahuruduke, ariko babanze basenge bumve icyo Imana ivuga, hama kandi bige kwitonda no kurindira. Ni ukuri ibihe byiza biraza. Nkunda kuvuga ikindi kintu, ni ukuri mwige no gukunda kwigishwa. Jewe nasanze kwigisha ari ikintu gikomeye. Umuntu urugo n'ishure ridahera, ntirihera usaza wiga. Hari ukubwira ngo jewe ngo noja kwiga iki ngo mfise imyaka nk'iyi. Urinda usaza. Kandi ibyo wiga ushobora no kubyigisha abawe. Rero umuntu w'Imana uri kuranyumva uyu munsi, rondera ubwenge bw'Imana, niho ibyawe bizogenda neza. Turiko twegeza kurangiza ikiganiro, ariko mu badukurikiye reka nabivuge gutya, hari abantu bavuga ati uyu mwaka byarangoye sinagize ubwenge bw'Imana, ngiye kubigira umutwaro mu mwaka uza wa 2025, mbe mfise umutwaro kurondera ubwenge bw'Imana. Nizihe nama wagira, nibiki bokora ngo bashobore kuronka buno bwenge bw'Imana ku buryo bushobora kubafasha kuba ku rugo cyangwa ikora ubuzi cyangwa kuba mu bibanza byabo neza nk'uko Imana ibishaka? Icyambere ni ukwimika Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ico oye niyo fondation, nigo rufatiro rwa mbere. Mubanze mumenyane nawe, umumenya kumenya, sivyo? Kandi umenye n'icyago, kuko twabonye ku bwenge niwe butanga. Kuko hariho abantu n'ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Ni ukuri hariho abantu bakora amakosa kandi bakumva n'uburenganzira bwabo, kandi ukumva ko babishigikira kubera kutamenya. Ariko umuntu azi amenya ngene yirinda. None wowe utazi ukirinda? Icyambere ni ukwimika uyu mwami abe umurongozi wawe. Icyo ni cyambere. Ikigira kabiri, urufatiro ruraha. Ijambo rigira ubuzima, ijambo rusome, ijambo rimenye, kuko niho hari amategeko yose Imana ivuga. Ikigira gatatu, usenge. Ukunde gusenga. Mu kintu nabonye Satani yanka gusumba ibintu byose. Satani yanka urugo. Satani yanka urugo n'umutima wayo wose. Satani ntaca adakora ijoro n'umurango. Ubuho murabona ko aguma azana ibindi bintu bishasha kugira ngo umugambi w'Imana uburizwe. Rero ikizogushoboza kunesha umugambi wa Satani no gusoma ijambo no gusenga. Nibyo bizotuma ugira n'ubwo bwenge. Kuko ubwenge nta handi uburonkera mu ijambo. No kuzura rero mpwemu yera cyakane. Ko mpwemu yera niwe twahawe, mpwemu yera niwe dukorana nawe. Haleluya. Kuko Kristo yaravuze ngo n'uyu ni wazobagira abagabo nyabagabo. Uyu ni wazobahishurira. Uyu ni wazobaha kumenya guhitamo. Ni wazobatahuza ikibi n'icyiza. Rero ibi bintu bine ni ibintu by'ingenzi kugira ngo umuntu ashobore kubaho ubuzima buhimbara Imana kandi burekiriba. Ni gute ubwenge ushobora gufasha abantu bagize urugo gutuma urugo rwabo rutaba urugo rusuzuguritse bakoresheje ubwenge cyangwa gutangaza ishusho nziza?
ikintu gituma urugo ruboneka neza hanze nuko umwe ari umugore amenya inshingano ziwe n'umugabo akamenya inshingano ziwe, si uko adashobora kuza ikibazo mugabo ikibazo bamenye ingene bakijera kuko bazi uwo bakibwira, ko turazi ko Kristo avuga ngo imitwaro yanyu nimuyinzanire. Rero bamenya gutura imitwaro Kristo, ntibayitura marene, ntibayitura pare, ntibayitura mama papa, ariko bayitura Imana, bigatuma ubuzima bwabo buba ubuzima bashize mu Mana. Uriko uravyumva? Rero ubuzima bwabo nta na rimwe buja hanze. Kubera iki? Kubera bemera kugenda uko Imana ishaka. Turabashimiye cyane abantu badukurikiye, dushimiye namwe ku mwanya mwaduhaye mukabasha kutuganiriza ku bwenge. Abantu badukurikiye tubamenyesha ko hakiriho amahirwe y'uko Imana iguha ubwenge, kuko iyo usomye mu Migani igice cya 8 avuga ngo mbega bwenge ntahamagaye. Buri muntu wese afite amahirwe yo gushobora kuronka buno bwenge kuvana ugihumeka, bwenge yama yiteguye kuba muri wewe. Uwo bwenge nawe ni Yesu. Dushimiye ababanye natwe, dushimiye bakomeje kudukurikirana mu mwaka, kandi dukomeza kubaha kaze mu biganiro byacu biri imbere. Namwe turabashimiye. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye kuba namwemeye ko tubana ngo tuge kino kiganiro. Turangiza, ni kihe kintu ushobora kwipfuriza abantu badukurikiye? Ikintu numva no kwifuriza abantu bose bankurikiye no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Yesu ndababwire kutamugira no guhomba, kutagira Yesu mu bugingo bwawe no guhomba, kuko jewe ndabivuga kuko narabibonye, narabayeho igihe kinini ntakijijwe. Rero ndabona ubudasa buhari hagati igihe nari nkijijwe kandi gukizwa burya biri kubiri. Gukizwa biri kubiri. Hariho gukizwa n'ukwemera kurongorwa na Kristo akakubera umwami. Ibintu bibiri bitandukanye. Urashobora kukubera umukiza mugabo atari umwami wawe, kuko umwami wawe wemera kumwegurira ibyawe byose, ariko umukiza umuha igipande kimwe. Ariko iyo wahaye ubugingo bwawe ukavuga uti ibyanjye byose, imitwaro yanjye, ibintu byanjye byose ndabikweguriye, undongore, biraryoshe kandi urashira ubwoba, urashira ubwoba kuko ubuzi neza ngo ndafise umukunzi anyitayeho, ndafise umukunzi anyikorerera imitwaro, kandi iyo umukoreje arayikorera. Nukuri ukagenda usa n'utayigira kubera wayimuhaye. Rero nicyo nifuriza umuntu wese, ikoreza imitwaro yawe umwami, hama nawe wemere akurongore, ahagucisha uhemere, kuko hariga batemera guca wese ariko arabacisha, bagashaka kwicira mu nzira zabo, ariko wemera ahagucishe ntazokuzimiza. Nico kintu numva no kwifuriza umuntu wese azokumviriza iki kiganiro. Turabashimiye cyane. Turangiza, reka dusenga Imana. Data mwemi Jonisi, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kwemeye kuduha Yesu akadupfira, byose bigaragaza urukundo. Kubw'ubwo rukundo rudasanzwe waduhe n'amahirwe yo kwakira ubu bwenge butangwa nawe. Turakwinginze ngo abatafise ubwenge ububahe, tugushimiye kubwa kino kiganiro, ubashe gukora kuri cyo kugira ngo imitima y'abatari bake Mana ibashe guhembuka. Utanga ubwenge kuri muntu wese wumvise kino kiganiro, kubera ko twumvise ko ubwenge bushobora kuba ku rugo. Ubigenze neza Mwami Yesu, ukore ku mitima y'abantu bawe, ubagirire neza Mwami. Kino kiganiro umuntu wese azocumva kiza kimuhezagire, kize kimuhindurira ubuzima, bitume kuri wa munsi hazobe hapaho nziza ivuga ngo warakoze ku mu bwenge bwatumye nkora ico wandemeye gukora. Ndagushimiye ko byose ubikoze neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.